kwifuza ico mugenzi wawe afise kwifuza kubona nk'umugenzi wa mukuru wawe cyangwa umugenzi wawe afise ibintu vyinshi kuca ubirondera usanga ugiye kurondera abantu uhenda ngo urakunda bakaguha ivyo bintu ushaka nta mutima w'urukundo wafiseko nivyo bintu nyene ushaka gusa kugira ngo mupinzane na wa mugenzi wawe canke ibintu vyo gusohoka ububare iki ugasanga nyene kubera amarangamutima y'ibintu umubiri wacu ushaka iki ko biratuma dutubona ubwacu. Tangura. Bonjour, bon après-midi, bonsoir abakunzi b'umuvugizi TV kuri mikro muri kumwe na Sainte Marie Ornella ayingamiye mutsi kuri Elpaya iburyo bwanje muri kumwe n'umu mademoiselle asa neza aberewe basha ndabatuye reka kwanza mbanze ndamwikaze atwidondore. Mademoiselle ça va? Ça va? Urashobora kutubwira akazina kawe? Khozanika. Mwagyumvise dusanzwe tumuzi nk'umujournaliste umuntu umunyarusaku kwanza ako sivyo? Abeshi. Oya uri umunyarusaku wego. Nibaza bamvugiye ko ntaranda baha amakuru akwiye kandi amakuru yo just nigenda babesha. Erega kugira nyene uja kuyaraba niko oya asurusaku no kugenzura. Merci. Kuri inyuma ya kamera muri kumwe na Ashraf musanzwe mubizi abikora neza. Namuzanye mademoiselle Ali tuvugane icerekeye ibintu vya copinage y'ubu kwanza mwese murayizi nivyo nshaka ansigurire neza jewe sitabitahura neza. Mademoiselle, copinage y'ubu iyizi kwiki? Bon, copinage y'ubu imeze neza mugihe uvyitwayemwo neza. Gute nyene mugihe uvyitwayemwo neza ndabitwarimwo avantage ndabitwarimwo inconvénient gute nyene shaka ubisigurire. Bon, biravana n'igihe ubigiyemo kwanza kuko ushobora kuja mukiri mutoya bikakuzanira ingaruka nyinshi kubera ko abahungu kuno par exemple abakobwa bavumbuka bagakura akagira igikuriro iki abahungu rege rero caba barondera kugira baprofite babononera ubuzima ugaca usanga mw'ico gihe copinage ikubereye mbi cane igusigiye ibikomere handi havamo gutwara inda z'ishushu kubera wagiye mu bintu utazi kandi copinage ni nziza ubigiyemo mu gihe wamaze kuba umuntu ashaka gufatira decision ukavuga ati ibintu ngoma ndabikore umuntu turi kumwe nta mpenda ntakarankinisha c'est vrai biragoye kubona cyane gusa ariko ushaka kubwona ati uyu muntu naho turi kumwe hari ibintu adinda kuko iyo ufise un partenaire vya vrai agukunda ibintu vyisha kurinda kugenda n'abandi bahungu iki ukamutinya uvuga ati iki kintu sinayikora vraiment ndiko ndamugayisha ndiko ndamuta hasi ugasanga iyo copinage ikira kwigisha ubuzima ikira kwigisha kumenya mbega ninava mu buzima nzo ameze gute mbega ikintu nokora kugira ngo kinezereze aho navuye kuko avuga ngo abakobwa twavuye mu rubavu rw'abazo urabibona. Okay, rero kenshi mwico gihe ikubera nziza iyo vy'ukuri umenye Eva waca nk'Adamu wawe ukamumenya kare. Copinage ni nziza cane kuko irakwigisha ubuzima. Muravyumva ko copinage iba ari nziza none mu gihe ari mbi naho tuba twavyitwayemwo gute canke baba bavyitwayemwo gute? Bon, okay, hari igihe c'est vrai uba ufise n'imyaka yo kubavuga ati ndashaka gufatira decision muga copinage kakubera mbi ati kubera iki kubera ko hari igihe ushaka kubona umuntu apparence vyonyene ikaguhurura ukavuga ati kya muntu ndashaka dutegereza gukundana uko bigenda kose ukamwishirako iki ukamwereka ama emotion yiwawe na cyane ku bakobwa kenshi iyo ugiye wereka umuhungu yuko umwishimiye umukunda iki usanga umwe atakaraguha agaciro. Abakobwa mwavyumvise tega amatwi muvyumvirize neza. Arakugabwa ati barankunda naho yoja pe poti cyo mukorera naho yoja umuntu henza nyironderera umva umuntu acabona ko arenze aho uzusanga ni wa muhungu uko agaragara ni mwiza ariko amako yo naco yihereza nta kintu kimwe azokumarira ntazoguhanura kora iki kugira ngo utere imbere iki naterambere ryawe haranira. Merci. None kubera iki hariho n'abahungu nabo badukina udupira urabibona vuze badukina udupira bakadukinisha mu rukundo hatwebwe nyene nuko tuba twabihaye tukabihabo twese kuko nta kuntu umuhungu wogenda umwereka ati jewe mu rukundo shaka iki nimba gukunda vy'ukuri arakubahiriza
ukamubwira ati je mu rukundo shaka iki kandi ibi niyo vyagenda uko uzoba uri kurangayisha nanje kuko mu rukundo rega nturondera gusuzugurwa ngo kugira ukundwa aho kurondera kubahirishwa utegerezwa kurondera ukubahana hagati yanyu kugira ngo urukundo rwanyu ruzogende neza kandi kenshi umuhungu uzobwira ati iki kintu ntigikunda ntazogukinisha ntibikunda we nubona ariko aragukinisha ubonye ko aragukinisha mvamwo umureke hamubandanye ubuzima bw'iwawe urindire wawe kuko kenshi abo twirukira nibo badusiga sinzi ko mumaze kubibona abo twirukira nibo badusiga icara utekane uri umukobwa kuva na kera naho twakabonye umukobwa aja kwironderera umugabo ntibikunda icara utekane niba aja kumwirondera azogukinisha nyene niko bimeze we nimba ushaka umuntu agukunda icara utekane umwe wese yandikiwe uwiwe nimba utandikiwe kwebera imana wandikiwe umugabo urafise umugabo wawe icara utuze uzoronka umugabo wawe je nk'ubu ndavyumvise yuko ninicara ngatekereza nzoronka umuntu anyubahisha mu bantu sivyo none turabona kandi mu rukundo bw'ubu ko hariko hakundana abantu b'abana umwana age de 14 ans fille age de 14 ans akabona kakundana n'umuhungu wa 20 ans 21 ivyo bintu navyo ubivuze kwiki ubwo n'urukundo ubyo urukundo nta myaka rufise ubundi urukundo nta myaka rufise ushobora kuba ufise na 18 bakundana ufise 30 kandi mukabana urukundo nta myaka rufise ahubwo nuko kenshi niwamara kugenda mu rukundo ufise 14 ans uzogera kuri 30 ufise umutima w'urukundo bazogukinisha nuko kundi nyene duhura n'abantu badukinisha umwe azokinisha ko bagukinisha hazogera aho uzokubaka utagifise urukundo ushobora guha umugabo wawe vyiza ico nohanura abantu bakiri batonya baba bumva yuko boja kugerageza ivyo abakuze bagerageza c'est pas bon icara utegereze hari imyaka yiwawe nawe uzobishikako si vyiza uriko uronona urukundo rw'Imana yakuremeye basha mwavyumvise ubwo rukundo ntirubaho banza mwicare mwige bicare bagiri bigisi ndakumva ego merci hama ni giki cokorwa kugira tubanze twiyumvire neza tuzoshikira urwo rukundo turi pose ata bintu ivyo bintu byose urashobora kuduha exemple kwanza y'ibintu biba bidutwaye aho hantu nyene muri urwo rukundo canke kudusamaza kwa nko kwifuza ibintu handi bantu bafise kwifuza kwanza kwifuza ico mugenzi wawe afise kwifuza kubona nk'umugenzi wa mukuru wawe cyangwa umugenzi wawe afise ibintu vyinshi guca ubirondera usanga ugiye kurondera abantu uhenda ngo urakunda bakaguha ivyo bintu ushaka nta mutima w'urukundo wafiseko nivyo bintu nyene ushaka gusa kugira ngo mupinzane na wa mugenzi wawe canke ibintu vyo gusohoka ububare iki ugasanga nyene kubera amarangamutima y'ibintu umubiri wacu ushaka iki ko biratuma dutubona ubwacu ni igiki naco cokorwa kugira tuvyirinde cambere nuko twosenga Imana yonyene ikadufasha kuko twebwe ubw'iwacu turabanyantege nke navyo twoshobora kwishoboza twebwe nyene nuko twosimanza tugasaba Imana yonyene ikabidufashamo ica kabiri tuganuza abavyeyi bacu tukaza turababwira tubegera bakatuganiriza tukamenya ibintu bimwe bimwe kubera ko abantu kenshi bakuze iyo bariko baraguhanura hari ibintu bimwe bimwe uhotena n'induga ati ayibisivyo iki gusa wicaye ukatekereza ukiyumvira ibintu ikintu cambere nabahanura no kwiyumvira kwanza nimba ibintu ngira ndabikore bizoshikana hehe bizomarira iki sinzobikomekeramo kubera ko ari ikintu cambere igikomere c'urukundo kirababaje cane kuko naho uzokubaka uzokwama ufise ca gikomere c'umuntu yagukomerekeje ntuzokwigira ubona ko umuntu mubana agukunda uzoguma ubona ahubwo ko aje kugukomeretsa nka wa wundi wa mbere co nobahanura rero nuko bokwicara bagatekereza kwanza ndazi abana bafise 14 baba baja muri izo nkundo baba biga baba baja kw'ishure icara wige umukunzi w'ikaye yawe umukunzi w'akazi kawe hamutekereza urindire Eva na Adamu wawe shaka uhanure surtout les filles turahabuka hari ibintu baduhendesha abahungu bakaduha ibintu canke nyene kenshi tuvyita amakado ngo naronse gift ngo naronse kwa ivyo bintu nyene surtout les filles bemeze neza yuko ivyo bintu atabara umutima w'urukundo naho kote imwe ari positive hariho abantu nyene usanga badukunda hariho n'abandi batadukunda ndashaka guhanura surtout les filles les garçons tubanze tubihoze
just nibaza yuko uri umukobwa ukaronka umukunzi ntaje kubera mama canke papa ndavyibaza sinumva rero yuko ugenda ku mukunzi wawe ngo azozakugurira iki nukuri nta muhungu agukunda azoguha ibintu vyijane ntibikunda abiguha nkande ntimubana ntazi ko muzobana na kintu na kimwe kwanza wewe kubera iki ugenda ukambwira mama wawe why tekana utuze wumva ati si mama si papa icyo ushaka gusa abavyeyi bawe utabwise naho utaramumenya warubayeho gute icara utekane abahungu so baza kubaka ubuzima bwacu tuba dusanzwe dufite ubuzima guys twiyemera abakobwa abahungu bariko baraduha ibintu baratugaya ko kitwe tutobibaha reka twe natwe twuguruke mu mutwe turondera amafaranga ayo baduhendesha natwe tuyabahendesha why twiha agaciro guys ndabasabye ukuri twiha agaciro cane abakobwa twavyumvise muje muri comment mwandike ko tugiye kwiyemera abahungu baza baraduhendesha ibintu baduhendesha amatelefone amahera ngo dusohoke ayo n'ama exemple amwe amahera ngo dusohoke amatelefone ngo tuze tubibona ngo ryarashize ko statue ngo nanje nkeneye kuzoza ndashaka ama statue urabibona abakobwa duhuriye muri comment abantu bamwiyemera ndashaka kandi uhanure abahungu nabo sikuvuga nyene kuduga cane ku bahungu ko urabizi nabo mugabo ndashaka nabo nyene ugire ico bavuze abahungu nta kintu babwira n'ukuri abahungu kugira muje kudraga umukobwa mubwire ko mumukunda muze maze muvyiyumvireho mugiye gukinisha umuntu umuneza bw'umutima wiwe akaguha umwanya wiwe guys ntabuze ibintu akora mukunde umubahishe umugire ico atarakumenya ico atari akibe kubera wewe umusigire souvenir mu buzima zose uvuga ati uyu muntu ndamwibuka ko yatumye ngera aha apana kuzomusigira ibikomere bimubabaza muza mu buzima kugira mutubabaze nimuze munyishure muza kugira mutubabaze co nobasaba kimwe co nyenda nabahanura imitima ari muyugurure kandi muyugururire ababakunda mureke kubakinisha nimurondera amafaranga muzo kubakizi wanyu mureke kurondera amafaranga mujana mu bakobwa ivyo bizo kuza muratanga amagifti mugira ikino ntibiba bikenewe nimwicare mwige mbega nzokora iki muri kazoza kanje n'umugore wanje n'abana banje apana kwiga ku bakobwa uzobona ko bose beza bagutirimutsa ariko abo bose saba kwandikiwe oya umwe wese afise umwe wenyene reka rero kugumutembera kuko niwatembera uzoruha nuko isi ndakubesha icara rero wige tekerezeho madamu wawe muri kazoza n'abana bawe byese nuko bazoba apana kwiyumvira amahera ariko uzoja kumugurira ibiki n'ibiki mbe nawe mugurira agaca guheba uwo muzobana uzoca umugurira iki uzoca umugurira iki nukuri anda ico nabahanura nuko bokwicara bakigisa nibige babwire bige nimwige verbe kwiga étudier muyumviye David muzoyibona hariho urundi rukundo je ntarabona neza ntarasobanukirwa nako nyene nashaka untahuze ugasanga nk'abantu barakundanye baracari ku ntebe y'ishuri nuko ugasanga bagumye batera imbere buke bakazoshika mu gwabo bere bavyara abana bagwire bon urashobora kuntahuza urwo rukundo rwari kare kuva kare nakubwira urukundo nta myaka rufise urukundo ni échange y'umutima umutima wanje uvugana n'uwo nkunda umutima w'uwo nkunda uvugana n'uwukunda nta n'ikindi naho umukobwa basumba imyaka umuhungu nta namwe bitandukanye bihurira plutôt no gukundana oya bisaba tout simplement mwizerane kuko l'amour ni confiance nta n'ikindi ndavyumva kandi nkaho ndabitahuye duhurira muri commentaire mubwire ko urwo rukundo rubaho canke bitabaho canke mutange ama exemple y'abantu muzi bakundanye bari ku yindi level mademoiselle je nabwira deux exemple y'abakundanye that's couple muga sinovugira hejuru nukuri barakundana guys barakundana kandi barakundana uzobimbaza azoce inbox tuvugane
nanje nzobikubaza kwanza je ndabikubaza nyuma y'iki kiganiro kubone ko wangayeko no ushaka mvuge hejuru ndashobora kubivuga mademoiselle oya mugabo no reka simvugire hejuru kuko zofata iyindi ntumbero simpaka tuje tubigira populaire tuzoba turabona abantu bari special ingiriye reka ndabasabira imigisha ku Mana. Amen. Guys, tubasengere imigisha ku Mana, abantu mwese mukundane mutabeshanya, mukundane by'ukuri, mukundanye, Imana ibafashe, ibaje imbere, ibakomeze mu rukundo rwanyu, mwirinde ibasamaza mu rukundo rwanyu, mwirinde abo bateranya, abantu ntibabishimiye, abantu mukundanye. Danje ndabakunda cyane ndi nyuma yanyu mwese. Twavyumvise kuva mu ntango y'ikiganiro yuko hariho urukundo ndavuga gute tutagwemereye ntitugwemereye abantu bose ntitugwemerewe hari abantu tugenda turahura n'ingorane zitandukanye mu rukundo canke tukabona ivyiza mu rukundo ariko si twese urukundo tugwitondere je ngaha anye naje kubabwira yuko urukundo dokote positive ruragushobokera kandi bikanga dokote negative naho nyene biranka mugabo ukabona umengo urashobora kwiyantrena kandi sivyo none nivyo naje ndabizi ko vyovana n'ingene umaze kubibona wewe mu experience yiwawe ma experience yiwanje ndiyizi basi nawe tugira basa akamutubwiye basi akatemonere gatoya kubaki example isanzwe y'urukundo rwaheze canke urimo guys abahungu bose baturondera si bose baba badukunda hari abatari bagukunda bariho gisho babwiye abahungu mwese mugenda kuresha abakobwa oya pana bagenda kuresha bakoresheje wewe bandisheje jewe oya reka mvugire muri rusange oya agenda kubwira abahungu muturesha simese mudukunda guys je namubwiye avuge abwire ijambo abahungu bamuresheje batamukunda bavyumve je ko ntabahari bashaka kunkina umupira basi jana ndabivuze kandi tubwire batatu oya sinavugira hejuru bari usamumva ko mwakunze umuntu wibanga ntashatse kubagaragara jewe uzonkinisha abantu umusaraba si vyiza gukinisha abakobwa si vyiza gukinisha abahungu ukunze kunda wene nta numwe urakinisha jewe nta mbaraga ndabifitiye vrema abantu bazi yuko uyu musesa muriko murabona ngaha nyigeze gukinisha umutima wanyu tubure muri commentaire mu vyandike mubivugire hejuru nanje ndaza kuvuga umuntu umwe yakeneshije bakundanye cyane cyane na Dimanche ariko go surukundo vrema surukundo usanga mwavuga ko mukundanye yari joke twagutiri twari joke guys ndafise na video je ndayizana ubunyene naje tuzohurira muri comment basha duhure muri comment mwese mu vyandike nimuvugire hejuru turabikeneye ubwo rukundo ntirubaho mukundanye kundane naho mutabishoboye mubanze murindire jewe ndafise uwanje nawe urafise uwawe wandikiwe inyuma gendo de présence base bon aracaza sinovugira hejuru ni nka kurya twitega ana arashika ni nka kurya twitega umuntu rega muravyumva nimbuhari nakwemera avuze ko ntashika nukuri wambesha aze kubingira nago mudakubwira agatamanaje gato nivyo wansabye ni nka kurya kuntu turindira umubebe mu nda y'umumama tumuharurira 9 mois nanje rero ngira Imana yacamarurira hacasigaye guys reka ndindire warigeze kumbwira ko muri me zo dupresente muri me avuye nta mezi 9 n'ukuri nje naharuye oya warurigekana gute basi twizera ndafise mu biganza by'Imana amen naje basha tuza turamusengera shaka umusheri nawe shaka mizina rya Yesu uzoza witonze mugabo nyene oya umusheri rega mwavyumvise ntashaka umusheri nta musheri afise tumwitegure uri kiburira muhira no sindikibura ndarindiriye none ndenze ko ndabwira abahungu bagukunda muze mutureshereze umukobwa wacu habwo umengo wari wambwiye ko nzogende mu gisagara ndamurindirire yo Yesu yavuze ngo nimugende murindirire mu gisagara vuba uri mu kugenda ni munterere mwavyumvise tumuterere je mu gisagara kurondera tumuterere itike kuja mu gisagara je kurindiriraye oya wifuza igisagara caye reka ndamurindiriye mu mutwe cyo mu Yapani oya wifuza umurundi gusa abarundi bari bakunda abarundi barakundana yo abarundi barakundana n'ukuri umuntu izina murundi wese ahantu muri
mubaho murakundana iki barakundana ntibakundana guys no kuri je muravyumva je no kuko ndatoneye ku mutima ko mu bintu ahejeje kumbwira ngo namushera fise namusherifise kandi mwese murabizi umuzi aza mubwira canke amubwire mademoiselle azomubwira sivyo duhure muri comment mwandika umusheri wanje mwese mu telefone tumubaze ego tesa hanyene ndavyemeye ambwira gute aza kumbwira ko nkunda ntaza kumbwira ko tukundana arashobora kubavuze hakinisha imitima y'abandi no baramukunda bakabimwereka mugabo oya kunda kubera iki basha ijambo ndagukunda turarikoresha turi benshi ubwira abantu benshi oya turarikoresha canke rirakoreshwa basi rirakoreshwa ari abantu benshi ariko si ryose riba rifise ico rigamije ndagukunda rafise ico bisobanuye muri rega miko muravyumva mu bantu mwese mumubwira yuko mumukunda ndagukunda yanyu iri zero imbere yiwe ntabakunda mwavyumvise no ntirizeho ndayakira ariko bivana n'umutima bibayizananye ndabashigikire rero kubera ko je vyambabaje je nk'ababeje nzi bagukunda gashaho gace tubwira ngo ngo nta numwe ngo azana ngo ndagukunda y'ubushobozi ntimuzosubire guta umwanya yabasha nimukunda abandi mwavyumvise ingene avuze bukebuke basha nukuri ijambo ndagukunda ndarizi ko rikoreshwa kandi ndarizi ko riba rizananye nukuri muzonkunde nanje nzobakunda igihe nicagera ndabakunda kandi cane kandi atubwo namushaka gatwe dushaka kurongo oya nta musherifise sinavuze ko atawashaka sasha cari bebe nimureke kumutesha umwanya yige kwanza basha naje kubabwira yuko urukundo hamwe ari rubi ntiwumve twe turi muri joke mugabo birigisha urukundo ni rubi ku bantu tutaragera tubanze twihangane basha twihangane hazogera igihe c'iwacu abaza kunyemerera muri comment duhurireyo basi mbona jarageze basi gerageza iganyo ndavugira hejuru oya nkira ko hageze nanje gerageza wewe haramaze kugera hararengera oya ntiharengerayo uracabirimwo nuko nyene uracabirimwo nuko nyene kandi courage courage nta makenga ndaguteye navuze ko tutavugira hejuru mugabo courage birabera bamwe naho atari bose biryoherewe sivyo bose makamu biryohereye ku vy'iwanje no kwimushaka muzobiryoherwa mushaka mureke guys abantu babwira ko abantu atari imana abantu si imana kweli abantu si imana na gato guys nimba ufise umuntu ukunda uzobita amajambo y'abantu amour existe et amour n'existe pas navyumvise amour existe et amour n'existe pas we nimba urukundo rugushobokeye gerageza nkuko rino jayi uzati reka gerageza igihe nyuma nawe gerageza bigushoboke ikundanire urukundo ruraryoshe kandi cane muga ivyo mwita yuko ari urukundo mujamo sigo rukundo abantu mwibaza ngo kuryamana n'urukundo no ni ya profit kutayibabwiye si urukundo basha no ngo nivyo bikuze urukundo waratubwiye ibijanye n'ibintu abahungu baba badushakako urashobora kutubwira bona majorite y'abahungu hari igihe bibaza ngo kuryamana niko rukundo c'est faux ahubwo nivyo bisangura urukundo ko k'umuhungu do plus uzomwiha do plus uzomurambira azuga ati ntabwo ndi wowe ntwaye iki nabimenyeye ivyo ndi nyene ntazokugera agira kugushaka bw'atimana ni ryari hazogera wa musi abo wanje nkabuye co narare fiye mwigenga ubuntu mubanze murabe ibintu ndiko ndakora bizoshikana hehe arankunda vy'ukuri pardon gato mugabo abahungu badukunda mugabo ntibaba bashaka ivyo ndabaza abahungu bakundana mugabo batabashaka ivyo nabo bibagendera gute bon sinzi vraiment nka chance nk'iyo uramukunda ni bon courage courage kumengo none uciye weje navyo nze nibishikira banje urukundo rwanje ndarukunda cane ivyo bintu ntibibamwo murabona ko ndi muzima hengera n'abashuri kandi vraiment ndabishima imana warakoze n'ukuri mana abakobwa murabibona yuko bariko baraduprofita abahungu reka ikiganiro catwe na Ani giherera haa Ani ndagushimiye cane ku manuro uhaye surtout les filles cane n'abahungu kwanza
merci beaucoup nawe bavyumvise ndibaza tuhurire muri comment kandi muje muri comment mwandike ico mutahuyemo sivyo yeah. Merci kandi ndagushimiye cyane ku mwanya wampaye hari ku Muvugizi TV abakobwa musanzwe mubazi ku izina rya Santa jewe ku izina rya Ani turabasezeye kuri kamera inyuma ya kamera niho mwari kumwe na Ashraf bye bye